imana iri mu ruhande rwawe, imana iri mu ruhande rwawe nta giteye ubwoba kibaho. Imana ikorana no kwizera dufise, haleluya, kandi igakorana n'umuntu afise gushitsa umugambi w'Imana. Hariho imbaraga itoguha kuko ibona bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe cyane gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndaririmba ishimwe ry'Umwami Imana uko abikwiriye. Ni Imana nziza, Imana idukunda twese, Imana idatoranya ku butoni nk'abantu, Imana igwishiriza imvura babi n'abeza, Imana yirahiye ko itazokwigera itureka twenyene. Mwami Imana, umutima wanje uragutazira kandi urakuninahaza kuko uri umwizigirwa. Ubuntu bwawe Mwami Imana burenze uko twobuvuga n'ingene twobumenya. Ngushimiye akanya rero keza twongeye uyu munsi wa none, Mwami Imana, intango y'indwi kugira ngo tuganire ijambo ryawe na bene data. Ndasabye ubwenge buva kuri wewe n'ihishurirwa ritangana mpwemu yera kugira ngo nshobore kubera umugisha bazokurikira ijambo ry'uyu munsi. Data, ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo iri kurakora iby'Imana ishaka. Imana igukoreye ibidasanzwe, haleluya, kuko ibinezerewe n'ivyo uri kurakora kuko aba ari inyungu y'Imana. Umenye ko igikorwa cyose cyiza uri kurakora ni inyungu y'Imana, uba uri gukorera Imana. Rero iyo ugukoranye umutima umwe atayindi ntumbero uvuga ngo ndagikora ku bw'icubahiro cy'Imana, Imana mu ijuru ntacitokora, yokora n'ibidakogwa kugira ngo ushitse umugambi wayo, haleluya. Reka turabe umuntu Imana yakoresheje, imukoresha ibintu bitabayeho ngira bitazongera no kubaho, kubera yumvira Imana akagendera mu rutonde rw'Imana kandi agakora iby'Imana yifuza gukora, haleluya. Reka dusome muri Yoshua igice c'10, turasoma umurongo wa 12 dushikane ku murongo wa 13, hama dusome kuva ku wa 40 dushikane ku murongo wa 43. Haravuga ngo izuba rihagarara aho ryari riri umunsi wose. Ku munsi Uhoraho yatanze Abamori mu maboko y'Abisirayeli, Yoshua avugira imbere y'Abisirayeli abarira Uhoraho ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara ku kiyaga Ayaloni. Nuko izuba rica rirahagarara n'ukwezi kugumaho kwari kuri ushitsaho iryo hanga rimariye kwihora abansi babo. Mbega ibyo siko byanditswe mu gitabo ca Yashari? Mbere izuba ryagumye mu ijuru hagati riteba kurenga kumara nk'umunsi wose. Amen. Reka dusome no kuva ku murongo wa 40 dushikane ku murongo wa 43. Uko niko Yoshua yatsinze igihugu cyose, abo mu misozi, mu bugaragwa, mu mataba, mu kabande kaho, hamwe n'abami baho bose, ntihasigaye n'umwe. Ariko atikiza abahumeka bose, nk'uko Uhoraho Imana y'Abisirayeli yavuze. Yoshua arabatsinda uhereye i Kadeshi Baruneya ukageza i Gaza n'igihugu cyose cy'i Gosheni, ukarinda ushitsa n'i Gibeyoni. Nuko abo bami bose b'ibihugu byabo Yoshua yabanesheje igihe kimwe, kuko Uhoraho Imana y'Abisirayeli ari we yabagwaniriye. Maze Yoshua agarukana n'Abisirayeli bose basubira aho bacumbitse i Gilugali. Amen. Iyi nkuru dusomye ni inkuru
y'umukozi w'Imana Yoshua yari intwari. Yoshua ibanga rikomeye yari afise risumba abandi bantu benshi. Yoshua icambere yari umuntu arimbura ku majambo y'Imana. Haleluya. Yararimbura ku majambo y'Imana kandi ijambo uko rivuga akarikora uko nyene. Akarikora uko nyene. Yoshua ntiyabanza kubaza ngo mbega ibintu ico Imana yamubarira yagikora uko nyene. Hama akagira iki acakora ku mutima w'Imana. Umunsi umwe ariko aragwana haza umumarayika umusirikare w'Imana, hanyuma Yoshua ngo barahura, aca aramubaza ati wewe uri mu ruhande rwacu canke uri mu ruhande rw'abatugwanya? Uyo musirikare aca aramubarira ati jewe ndi ingabo yo ivuye mw'ijuru. Yoshua yumvise gusa ko ari ingabo ivuye mw'ijuru, yaciye yumva ko ari mu ruhande rwabo. Ijambo rimwe yamubwiye atumviriza rero ati ambura ibyo inkweto zawe aho nyene uri. Haleluya. Ati kuko aha hantu uri harera. Yoshua ntiyabajije ntiyagize iki, yaciye akura uko uyo mumarayika mubariye. Rero ngo abami ngo b'ibihugu bitanu baravuga bati aba bantu kugira ngo tubashobore nuko dushira imbaraga hamwe, nuko duhaguruka. Ko tudahagurutse nta kabuza, kuko bari bateye ubwoba abantu bose bo muri ivyo bihugu. Bari bagize ubwoba kuko bumva imbaraga za, bumva kuntu bagenda banesha, ko bari baheje gutsinda. Rero ko batsinda ahantu hose bagera bakora ibintu abantu baho bagatangara. Bumvise amakuru baravuga ati kugira tubaneshe. Haleluya. Reka twikoranirize hamwe hanyuma tubone kubagwanya. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iri mu ruhande rwawe. Nta giteye ubwoba kibaho, nta gikomeye imbere yawe kibaho. Imana iramubwira Yoshua ati ntugire ubwoba. Haleluya. Ati ntugire ubwoba. Ngo aravuga ati jewe kugira aba bantu ndabikize sindanabaraze ngo bafata yandi strategy. Aravuga ngo zuba aho nyene ugeze uharenge. Haleluya. Ngo nawe kwezi aho nyene uri uguma aho nyene. Imana mwijuru iravuga ngo iki kintu Yoshua avuze afise ukwizera kurenze, yumva ko ukwezi kuhagarara izuba rigahagarara. Systeme y'isi Imana uko yayiremye igahagarara. Imana mwijuru iravuga ngo ndabikora. Haleluya. Haleluya. Imana ibikora kubera ibikora kubw'icubahiro cyayo, ibikora ko ari umugambi wayo, kuko yashaka ko Yoshua akubura. Haleluya. Kuko ivyo bihugu vyose Imana yari yabisezeraniye Mose. Haleluya. Yari yarabisezeraniye Mose. Rero yavuga ati niyo occasion reka ndabikore. Izi mbaraga mbona na Yoshua, haleluya, azikoreshe kugira ngo amare abansi biwe imbere yiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo ku munsi Uhoraho yatanze Abamori mu maboko y'Abisirayeli, ngo Yoshua avugira imbere y'Abisirayeli abarira Uhoraho ati zuba hagarara. Haleluya. Haleluya. Ngo hagarara ngo ravuga ngo zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu kiyaya Ayaloni. Ngo nuko izuba rica rirahagarara n'ukwezi kugumaho kwari kuri gushitsaho iryo hanga rimariye kwihora abansi bacu. Ari b'Imana natangaye. Urumva Imana ikorana no kwizera dufise. Haleluya. Kandi igakorana n'umuntu afise gushitsa umugambi w'Imana. Hariho imbaraga itoguha kuko ibona. Hariho gihe umuntu asaba ibintu bitagira yumva ko bifitiye akamaro, ariko hariho igikorwa kiba gifitiye akamaro Imana. Ico wosaba cose Imana ikagikora kugira ngo ushitse icyo Imana yateguye. Haleluya.
izuba rirahagarara, ukwezi kurahagarara, umunsi urahinduka. Niwo munsi Imana yahinduye amategeko yayo. Kubera iki? Kubera umusabyi w'Imana Yosuwa akorana n'Imana, yumvira Imana, agendana n'Imana, haleluya, kugira ngo akure abansi babo imbere yabo. Haleluya, haleluya. Nguko niko ku murongo wa 20, nguko nuko Yosuwa yatsinze igihugu cose. Yarafashe aragwana arabatsinda. Haleluya. Urumva ngo n'abami bari bagiye barinyegeza, babonye ko bikomeye. Yoshua aravuga ati genda mufate ibibuye mushire kuri iyo senga binjiyemwo, mugende mushireko, ati hama dukomeze urugamba. Haleluya. Hagira abasigara bacunze, atariko natwe dukomeze. Imana ibikora nk'uko Yoshua mu mutima we abishaka, kuko byari mu mutima w'Imana. Muntu w'Imana, nawe uyu munsi ukaba uri kurakora ibikorwa byiza bihimbara umutima w'Imana, nta kabuza Imana izohagararana nawe. Igituma uyu munsi tubona ibintu bidupfana nuko kenshi dukora ibyo twe tugomba, tudakora iby'Imana ishaka. Haleluya. Imana igufashe nanjye mfashe, duhore tugisha inama Imana kugira ngo dukore iby'igomba. Haleluya, haleluya. Ngo Yoshua abatsinda uhereye Kadeshi Barineya ukageza i Gaza n'igihugu cyose cy'Gosheni, ukarinda ushitsa i Gibeyoni. Yoshua aho yagomba kugera arahagera, kubera kuko Imana yari mu ruhande rwiwe. Yari mu ruhande rwe, kuko kenshi abantu b'Imana haraho n'Imana dukoresha ibintu tukavyirata. Yoshua yirata Imana yiwe, yizera Imana yiwe. Haleluya. Imana ikura abansi biwe imbere yiwe. Nawe umunsi ukabushaka ko abansi bakuva imbere, intsinzi ntukayihererezeko. Haleluya. Kandi n'urugamba ntukaguhererezeko, uhereza Imana. Haleluya. Kuko uravye strategy zose Yoshua yakoresha yazihabwa n'Imana. Haleluya. None mwumva wewe uhabwa strategy n'Imana, ukabuhagararanye n'Imana, wumva wotsindwa gute? Urumva rero dutsindwa kubera iki? Kubera dukoresha strategy yacu, tudakoresha strategy y'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo nuko abo bami bose b'ibihugu byabo Yoshua yabanesheje igihe kimwe. Mwabyumvise, yakubitse ubwami butana bukubitira rimwe. Haleluya. Kubera iki? Kubera imbaraga z'Imana. Kuko Uhoraho Imana y'Abisirayeli ari we yabagwaniye. Mwabyumvise, si imbaraga za Yoshua n'ingabo ziwe, ariko ni Imana yabagwaniye. Haleluya. Rero nawe muntu w'Imana ukabushaka gutsinda urugamba, kuko ingamba zirahari, ibitugwanya birahari, ukabushaka kubitsinda, gendana n'Imana, korana n'Imana, rongorwa n'Imana, bazimana. Haleluya. Ukwintu ukwiye kubikora. Ngo maze Yoshua agarukana n'Abisirayeli ngo bose, nta numwe yahaze. Urumva Imana yarabarinze, nta numwe yahaze. Yoshua ngo asubirana n'ingabo ziwe zose. Haleluya. Basubira aho bacumbitse i Gilugali. Navyumvise. None uyu munsi isomo dukwiye gukura ngaha nirihe nk'abana b'Imana? Ega Bibiliya iri hano kugira natwe twigishe. Tukaba turi mu rugamba tuzi ngo turiko turagwana, nitwagwana twizeye inkomezi zacu, tuzohora dutsinda. Ariko iminsi yose nitwagwana twizeye inkomezi z'Uhoraho, nta kabuza urugamba rwose tuzorunesha. Rero muntu w'Imana, ndakwifurije kurongorwa nayo, ndakwifurije kuyumvira, ndakwifurije gushira mu ngiro iki jambo ry'Imana rivuga. Yoshua nta kindi cyatumye atsinda. Niyo uri kurasoma ukaraba abami bagiye bananirwa bose, bananirwa kubera iki? Kubera Imana bayisize ku ruhande, bakizera ibigirwamana. Ariko umuntu wese yubasha Uhoraho, umuntu wese yabaza Imana mu ntambara zose agiye, mu cyo agiye gukora cyose, Imana akayishira imbere, Imana yahagararanye nawe. Haleluya. Nawe uyu munsi ukaba ugomba kunesha, ukaba ugomba ko Imana igukorera ibidasanzwe, emera ukore kwishaka. Haleluya. Ikubera umurongozi. Yoshua Imana yamubereye umurongozi, ku gihe ciwe ntiyigeze atsinda.
kiretse igihe kimwe habaye gusuzugura urugamba, ndetse bakora n'amakosa, hagira umwe akora amakosa, Yoshua aratanga aravuga ati ni gute dushobora gufata agasagara nka Ayi gatoyi kakatunanira. Urumva kari agasagara gatoyi, Yeriko cari igisagara gikomeye kinini bari bagiye kugitsinda. Kubera iki? Kuko yakoze uko Imana iriko iramubarira, kandi uravye ivyo yamubwiye gukoresha byari ibintu bisuzuguritse. Ibaze kuzunguruka, ivuga ati mwe muzunguruke incuri indwi Yeriko, mucecetse mutavuga, ati ku ncuro ya nyuma muze muzunguruke incuri indwi. Yoshua ntiyigera asuzugura ivyo Imana ivuze, kuko hari igihe Imana ikubwira ibintu ukabona menga ni ibintu bisuzuguritse. Igana uyu munsi abana b'Imana turananirwa gukira, turananirwa gutabagwa kubera iki? Turasuzugura icyo Imana irakuri bavuga ku mumenga ni ikintu gitoyi. Mugabo ngo ivy'ubu Imana ikoresha ivy'ubupfu. Ivy'ubupfu by'ubona menga ntacyo bimaze. Muze murabe na Yesu bamuzaniye nk'impumyi ukabona afata ibyondo, agatoba ibyondo agashira ku maso. Ibyo wewe ufise ubwenge wovuga uti ibi bintu ariko aragira nibiki? Rero umuntu wese agera kure yemera kumva ijwi ry'Imana, kandi muri ibyo ubona bisuzuguritse niho harimwo inkomezi zuba. Rero Imana yo mwijuru ikumpera umugisha, wemere kurongorwa nayo, wemere gukora ibyo ukubariye. Niwakora ibyo ukubariye ntizokuzimiza. Rero reka dusenge. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwizigirwa. Wowe ibyo ukora byose Mana ubikorana urukundo, kandi ibyo ukora byose Mana nta nari muhusha. Hari aho ibyo ukora tubona umenga n'ubupfu, ariko birimo inkomezi zikomeye bishobora gushikana abantu ku ntsinzi ikomeye. None ndakwinginze wa Mana we, n'abana bawe n'ukuri bikure kw'amaso, ariko amaso yawe bayahange wewe, kuko ari wowe ufite inyishu mu kiganza cawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.